ubutare dufise ubutare bwishi n'ubu hariho ibuye naraye mbonye ry'igitangaza ngiraje kuripimisha iryo buye riteza ko ari rimwe ikintu ibuye risa n'urwatsi rutoto rikaba ribonerana neza ngiraje kuripimisha rimwe ikintu mbona nk'uyu munsi umwe kuzobahamagara ukunyere tugira umwiherero tufume tumaramwe iminsi ibiri ariko ataco tuhovayo tunovye erega gaha twese ruteranye vyimvira abanyamigambwe ndababona abanyamashengero ndababona abikorera ivyabo mu butunzi abagwiza tunga ndababona n'indongozi zo muri leta zirahari none iki gitigiri conyere ko ndazi ko batoye abaserukira abandi igitigiri burya tugiye tukicara muri sare tubabaje tufe twiha iminsi ibiri canke itatu tuzova dutoye ibarabara ryiza ntivyogenda neza hari havuze bati ni vyiza abandi nabo bati atogero tujane mu yindi barabara tutabona neza hariho ubona yuko tugiye hamwe twese tukagira ibarabara rimwe aba hahombeye kuko acavuga ngo mbe nihahegera amatora nzoja kugwana gute mvuga ivyo abandi bavuga kuko urabona kuno musi aravuga ngo je simvuga rumwe na leta yumviye nk'umuntu avuga ngo ntavuga rumwe n'abene gihugu kandi akagayagaya mu bantu ngo je simvuga rumwe na leta twumvise ko ari abene gihugu banyamigambwe muri ngaha ntimusubire kuvuga ngo sivuga rumwe na leta fumuvuga uti simvuga rumwe na Neva uko ariko atujana mu nzira idashika iyishika nayibonye ikintu kimwe no basaba ndongozi nimwaba muzi yuko kaya kantu kari mu ibwirizwa shingiro ngo tuzirikanye ivyo dutegerejwe imbere y'Imana nta murundi numwe atabivuze none ko turi ndongozi tuzi ivyo tutegerejwe imbere y'Imana nitumenye ko turi responsable imbere y'Imana mumenye yuko iyo ucumuye uri ndongozi ihanga rirashobora guhahonera kubera wewe ihanga rirahahonera kandi urindiriye gusaba ikigongwe Imana ikamara gufata ingingo ntiyisubirako ngo societe civile ngo ntiduharanira ngo ivyicaro vya politiki none ko mutavyiki ko mwebwe ari mwebwe mufise umwanya wo kwicara mukiyumvira ko ntarabona muza kumbwira muti ko habuze abadevize nabonye inzira reka ndayikuzanire plan strategique mwa muri ko mwiyumvira ibiki muvuga gusa ngo zana mugabo ntimwigera muvuga ngo ngakaga plan strategique je nagatoye bizogenda kunegura gusa Neva zaniki Neva duha amazi meza ukamenga hariya kwa gahungu Michel hariho uruntu runini rw'urobine ruca rukwiragiza amazi ava muri twebwe nyene abo mu masendika nabajije nti ko mpora mbona abakozi bakotiza ajya amahera noja kuyarondera no yatora ahari ngo noneho barayatwimye ngo warabagumuye ngo bu ntibagikotiza nimukotiza mu masendika kugira ngo umunsi mwagize greve muze muhembwe cyane nuko atamugambi bafise kugira greve kuko nasanze amahera bakotiza mu masendika ajejwe kuzohemba abakozi iyo bari muri greve bajya muhora muca mukoma induru bakirukanwa hadaheze n'amezi agahe mamwanezere ko ari ubwoko mbega ko muvuga ubwoko nijyari ndabona umututsi agenda guha raporo abatutsi ati jewe rero narabaserukiye ndiko ndabaserukira neza ariko imenyamenya ngiyireze rita birabaho ivyo vyose ndibuka Musenyeri yarakiri perezida wa Sena agiye kubaza ati tubaze yuko ivy'ubwoko twoguma tubiharura induru zavuze mugabo sindigera mbona abahutu bagize ikoraniro kaminuza ryo gutora ababaserukira sindabona abatutsi bagize ikoraniro rya kaminuza ryo gutora ababaserukira sindabona abatwa bagira ikoraniro kaminuza ngo batora ababaserukira none kubera iki wemeza ngo araguserukira kandi ajeje gukorera abarundi bose mucewe rero ngo ko ntari mu mugambwe uri ku butegetsi rero mvuge ko vyawunaniye ko taravuga ngo mwananiwe gutoza ikora iwacu hari no mwarabivuga mwananiwe kudukoresha hariho uvuga ngo dushire ku kivi uraze ico kivi ariko aravuga ngira deje kuba deje sikivisha ngo dushire ku kivi ngira musitanteri oya ku kivi no kuva kwirigara tukaja gukora ibikorwa vy'amaboko kugira ngo tuhindure iyisi ibe itunge twese dutunganirwe naratomboye mushikiranganje w'indero duheruka kugira inama tuvugana n'abandi bantu banonosoye ibijanye n'inyigisho mu mashure mu bindi bihugu b'abarundi
ivyo byose twabiboneye hamwe turavuga tuti indero yogaruka gute. Ejo rero mukabona umushikiranganje ariko aragira ibintu vyiza, ari muri consultation ya bose, namwebwe mukwiye kuza muramuterera muti hoko gwiki. Hariho abantu bapfana ngo ekole fondamentale. Ekole fondamentale si yombi, ahubwo ingene ivyigwa bitangwa, programme, kuko abantu baguma barondera ikintu bapfana. Iki kintu cyatumye ndavyiga cyane, kuko jewe ikintu cyose mbaza nti kubera iki ko tubaye ministre ajejwe amatongo ntagura kuronka itongo ryanje byose ndaronka, jewe nije ntangura umwina byose ubaye indongozi byose bije wanje. Izo ngwara ntituzigwaye ngo nta mwongo buri sato ubudahizwe ati nayibonye. Kiya kintu cyuko abantu hari kunegura gusa batigera bazana umuti cyaramugaje abantu. Hariho wundi nawe yigeze imodoka yagonze umuntu yakomeretse, bacabona indi modoka y'uwundi mutegetsi, bacaramuhagarika, bacamubwira ngo twagomba ngo dutwarire umuntu ngo kwa muganga ngo umuduhetanirize kwa muganga. Ngo ninde yababwiye ko imodoka yanje arose habaniha indongozi. Ico gihe iconzi bacavuga bati uyu muntu akazosubira kuri liste y'abashinga amateka tuzoca dusiba amatora. Bariho abantu atampuwe, umuntu atagira amahane, none wa muri kurashwana. Jewe mbere sigaye ndabivuga no mu rugo rwawe hama induru, mu rugo rwawe hama induru ntukwiye kuba umurongozi, kuko udashoboye kuzana impore mu muryango. Hajya munzi wawe wozana impore mu gihugu gute? Vugisha ukuri, wozana impore gute mu gihugu wananiwe kuzana impore mu muryango wawe? Iri jambo ni ryo kwizera, ngo umuntu niyagomba ibanga ryo kuba umubwiriza azoba yipfuje igikorwa ciza. Kuba umurongozi n'iteka Imana iguha. Umuntu arazokwipfuza umvereza rero buca tuja mu matora ushaka, buca tuja mu matora hamwese. Abanyepolitike ni benshi bashaka kurongora igihugu. Ngo umuntu niyagomba ibanga ryo kuba umubwiriza azoba yipfuje igikorwa ciza. N'ubumenje rero uvyipfuje, nico gituma umubwiriza ategerezwa kuba aka kantu rero umuntu azira kanenge. Abagomba rero kuba babwiriza bavyipfuza batangura no munsi bavyiga. Umuntu azira kanenge ategerezwa kuba umugabo w'umugore umwe gusa. Ategerezwa kuba umugabo w'umugore umwe gusa. None Adamu Imana yamuremeye abagore babiri, ntiyamuremeye umwe. Ntiyavuze ko uzoheba so na nyoko ukagira umugore umwe mukaba umwe? Tuvyumve. Ni umuntu amenya kwigerera. Hajya bavuze ngo atagira azi kwigerera, atagira umunoho azi kwigerera. Hariho umuntu agenda atayate, nabonye abandi bashitse kwirigara ndavuye mu biru nyene ndirutse, ngo mwomenya barashika ndirutse. Uwo ni ufise umunoho wa vino, ntazi kwigerera. Umuntu w'ubwitonzi, umuntu yikwije ubupfasoni, umuntu akunda kwakira neza abashitsi. Naka karakomeye, umuntu akunda kwakira neza abashitsi. Murumva yuko kuba indongozi abashitsi nturinda ngo naka n'umujama, akunda kwakira neza abashitsi. Umuntu azi kwigisha. Kwigisha rero biragoye. Hariho umuntu yigeze kumbaza ngo mbe wewe ngo bugiye ushitse mu bene gihugu ngo hajya ngo uronka gute ivyo babwira. None ivyo biragoye.
ntimuyaga nyene ngo jewe ngutanyandikiye discours ngo ntacyo mbona twoyaga n'abene gihugu duhuye ngo mpaka bakwandikire discours kandi bariho mugabo ushaka kuba umubwiriza utanazi kwigisha mpaka bakwandikire discours ngo ntabe imborerwa canke umusinzi. Hariho abantu bazi yuko unyoye inzoga bawitwa imborerwa, hariho abantu baborerwa ibindi bintu biruta n'inzoga. Imborerwa ntabisa bisana no kunywa inzoga. Abantu benshi ivyo barakofonda. Nkomwe yavuga ngo urumva ngo jende umukizwa uko sinywa inzoga. Gukizwa urashobora kunywa inzoga urumukizwa kuko uzi kwigerera. Ngo umuntu ngo afise impuhwe kandi nivyo ntiwoshobora kuba indongozi utagira impuhwe. Utagira impuhwe oya kwera ntibikunda kuko umuntu utamwumvira ikigongwe iyumvire je mpora ndabiraba. Hariho abantu babicaye imbere y'ibiro vyawe ugasohoka neza ukigira usize abantu ariko basaba ijambo iwawe, uwo muntu abafise impuhwe. Hariho uwundi nawe yigeze imodoka yagonze umuntu yakomeretse, bacabona iyindi modoka y'uwundi mutegetsi bacaramuhagarika bacamubwira ngo twagomba ngo dutwarire umuntu ngo kwa muganga ngo umuduhitanirize kwa muganga. Ngo ninde yababwiye ko imodoka yanje arose habaniha indongozi. Ico gihe ico nzi bacavuga bati uyu muntu akazosubira kuri liste y'abashinga amateka tuzoca dusiba amatora. Bariho abantu atampuwe, umuntu atagira amahane. None wa muri kurashwana jewe mbere sigaye ndabivuga no mu rugo rwawe hama induru. Mu rugo rwawe hama induru ntukwiye kuba umurongozi kuko udashoboye kuzana impore mu muryango. Hajya mu nzi wawe wozana impore mu gihugu gute? Vugisha ukuri, wozana impore gute mu gihugu wananiwe kuzana impore mu muryango wawe? Umuntu ataganzwa n'umwina w'ivyisi ngo vyose ni gwanje. Ubaye ministre ajejwe amatongo ntagura kuronka itongo ryanje je sindaronka. Jewe nije ntangura umwina vyose. Ubaye indongozi vyose bije wanje. Izo ngwara ntituzigwaye ngo nta mwongo buri sato ubudahizwe. Umuntu azi gutunganya urugo rwiwe sinarinzi ko akagira gashike nako kashitse. Ngo umuntu azi gutunganya urugo rwiwe no kuzigama abana biwe mu bugamburutsi no mu bupfasoni bwose. Maze iminsi numva abantu bavuga ngo inyigisho mu mashure ngo nivo ngo igumigabanuka ngo inyigisho mu mashure. Hariho ibintu ndamaze kubona abantu bidoga bafise ibibazo bashaka uwo batakumwikomo ntibigira bitakumwikomo. Uno munsi narabonye ko mashure ni inyigisho ni formation, c'est pas éducation. Sigaye ntangura kwimvira mbega ni ministère de l'éducation cyangwa ni ministère de la formation. Education abana ubonye ige n'umwana yigenza mwibarabara mu bandi urashobora kubona umuvyeyi we w'ingena meza. Hariho igihugu ntavuze iyo umwana kw'ishure yananiranye bahana umuvyeyi. Umwana kumenya kumuzigama mu bugamburutsi no mu bupfasoni bwose ni ikintu cyambere gikomeye. Ubwenge burya iza inyigisho zo mu ishuri zizi nyuma. Nico gituma bigisha bo kumva ko arabarezi kuko umwana kuva tanguye ishure amara mu minwe y'umwigisha amasaha menshi imyaka myinshi. Namwe nimwiyumvire ho ku bavyeyi bize n'ingorane zikomeye. Umwigisha niwe aba akwiye ku muvyeyi wiwe. None umwigisha ubahanye umwana muvyeyi acavuga ngo wewe ngumpanira umwana ngo niwe wamuvyaye. Nukuva ntaramenya akamaro kumwigisha. Uravye neza twebwe abavyeyi abize bobo bakora ahantu uva muhira mu gatondo umwana ukamusigarana umuyaya n'umuboyi. Uwo muyaya n'umuboyi ntuzi yo barerewe.
ibi jambo bavuga utari huri biteye isoni uzoza wumva umwana ariko avuze ikijambo ukayirondera iyo gikuye yarose indero y'umuyaya n'umuboyi hanyuma agiye kwishure mwigisha wamwankiye yuko amuha indero uvuga ngo munyigishirize gusa nta kindi gutumye ntumurere uwo mwana amaze guheza amashuri azova mwiki tumve rero ko tugarukira indero naratomboye mushikiranganje w'indero duheruka kugira inama tuvugana n'abandi bantu banonosoye ibijanye n'inyigisho mu mashure mu bindi bihugu b'abarundi ivyo byose twabiboneye hamwe turavuga tuti indero yogaruka gute ejo rero mukabona mushikiranganje ariko aragira ibintu vyiza ari muri consultation ya bose na mwebwe mukwiye kuza muramuterera muti hokogwa iki hari abantu bapfana ngo école fondamentale si yombi ahubwo ingene ivyigwa bitangwa programme kuko abantu baguma barondera ikintu bapfana iki kintu cyatumye ndavyiga cyane kuko jewe ikintu cyose mbaza nti kubera iki ko turi kumwe kandi dusubire tukivuge hariho imyaka uyishitsemwo usanga umenga warabaye ikihebe iyi myaka y'abana kuva ku mwaka wa avuka gushika ku myaka 18 mumenye ko ari imyaka yo kurera umwana kugira ngo akanure aniyashika mu bigero ku myaka inyuma y'imyaka 18 kuko imbere y'imyaka 18 ni umwana w'igifata mbeba w'ikitazi shakura uramugurira ikirato agiye kwishura akazana kimwe ikindi yagitaye ati papa azogurira ikindi ntazi ko yahombeje papa aragenda mu kabata akamenikira ibirahuri ntamenya ko yahombeje papa ari mu myaka y'igifata mbeba y'ikitazi tangura umurerere hajya kuba akashika mu myaka 18 gushika ku 50 naho ni imyaka wenyene yo kwironderera imyaka yo kwironderera utamwigishije rero hakiri kare kugira yironderere bizomugora hanyuma rero ingorane ziba arenganya imyaka 50 imyaka 50 akaramuka iyo myaka yamaze kuva ku 18 gushika ku 50 ataratora yararondeye ntagire icanoba ingorane agira ashitse ku myaka rero 50 acatangwa kwicuza yicuza ivyo atakoze kuko ushikanye imyaka 50 ukaba utakoze ivyo rero byose uguma wicuza uricuza hanyuma rero ushikanye imyaka 60 ntaco bucera nico gituma mbwira abarundi ijya myaka 10 twahomvye kuva mu 1993 gushika mu 2005 abantu dufise twari tugeze mu myaka 18 mu 1993 bamenye ko twahomvye imyaka 10 iyo myaka 10 kugira tuyisubire kuyironka dukora ibikorwa byinshi cyane gose none ninda rigira inama avuga ati ngira nkore ku buryo nshobora guhuza mu 2005 no mu 1993 kubera atirondereye acarondera hanyonora kuko azi yuko hari uwundi abimuha nico gituma muzobona abantu bari muri imyaka yacu bakunda kwidodomba kuko bafise uwo batakumwikomo je navuze ni kubera iki abiza aribo bidodomba kurusha abatize ico kintu muraciga genda murabe abize nibo bidodomba kurusha abatize kubera iki uwize wewe yizazi yuko bazomuha hanyuma none akwije ya myaka atawuramuha arafise rero uwatakumwikomo nico gituma yidodomba ni nk'ugukoma induru ariko wa wundi wewe azi ko azorya yirondereye kuva mu bwana bwiwe iyo abuze nta wafise atakumwikomo ucubona yizigitirira ku bikorwa niho mubona abantu benshi mu bikorera ivyabo bariko baraduga kurusha abantu bize muze murabini bane ba mama abantu benshi bamanutse Bujumbura bakurikiye budget de l'État mubimenye bamanutse bakurikiye budget de l'État nimwiyumvire jewe ndatowe kuba umushinga amateka
ntowe mvuye muri komine ya Gisagara hariya hirya yo mu Cankuzo ngacamanukana umugore n'abana kubi Bujumbura manda igacihera imyaka 5 iheze nari natanguye n'ishantiye yo kubaka Bujumbura none manda iramperanye baciye batora uwundi nawe aciye amanukana n'umugore w'abana wa wundi nawe yicaye ngaha ntagira na kimwe akora nawe yamanutse manda iheze n'ameza n'imyaka 5 iraheze yatubwiye ngo amezi 6 tweho ama transition yabayangana iki mwibaza nta bantu hajya muri ajya ba transition waza bumva banomye ministre hahera amezi 3 akabavuyeho mugara amanutse n'umugore n'abana bose baramanutse ivyo byarabaye manda iraheze uwundi araje ni muharure kuva mu 1993 abamaze kuva hari yabaje baba bakuru bagaca basubiza inyuma bagaca baheza manda mugaba bagaca baguma bagomye ngaha uno munsi abo bose wo bakwiza amajahe bose avuga bati utegerezwa kumpa nyongera manda bayikwimye hagacaba nk'umudeje mugenza ngo yangoreka ndamugirira ga sociale ndamuhengekereze hajya agaca jaho uwundi mudeje yaza nanje ntegerezwa gushira habi wanje novaho ngahatawe mpaye agamara igihe agaca agenda uwundi mudeje aje uko nyene nta kori riko riraduga biruko hanyuma bacuratangura bati duhembwa ubusa twongere aho baragira bati ndeka kujane muri paritatique ho bahemba meshi hahandi naho hacaruzura gushikaho baryana umutahe n'inyungu ama societe paritatique yose acaratembaga yahora azana na dukeye mu gihe ca leta nta tukiza biragenda uko Perezida Domitiana naho wavuze nawe wasetse dukwegeye baragira greve ugacubongera abaganga bongeye bamwarimu bati aha yabagaga gusa natwe ubunyene oti akira namwe murabaha rero duca dusanga hariho abantu uvuze ngo banganye imishahara kandi bose arakoze ba leta umuduza nk'300 kwijana bariko bagira greve ngo tunganisha imishahara ubwo busumbane ntitubwemera baca bagira ibindi mugabo bose nta numwe ariko arigisha bati nta makori nta matagisi none muzoduhemba yo mukura nta numwe ariko arabivuga numperuka kubibwira bajya baserukira amasendika none mushaka amahera yahe nimwabakera mwaronka budgetaire uno munsi nta ihari twaracutse none gani kuki ducuka dukuza ntitwemere gucuka dushaka bashire ku ipiripiri kwibere abavyeyi ngaho mubona muri abandi bantu umwana yase gucuka bacashira ku ipiripiri naharira nta nikigogwe mugira none natwe turi abantu bakuze abantu twishoboye kwihaye mugabo kubera duguba dushaka guhabwa ntitwigera tumenya n'ivyo turya iyo biva kandi twara abantu ducibwenge ubu rero tuve hasi dukore dutegerezwa gukora kugira ngo dushobore kuduza igihugu uno munsi rero je novuga nti iki kiyago cari gishimikiye cyane comment exercer l'autorité de l'État kuba indongozi ni kimwe kuba mubwiriza ni kimwe comment exercer cette autorité de l'État kuko leta yaragutumye we nturi leta none kwabo bene gihugu baguhaye ubwo butegetsi uriko ubukoresha gute urihatira gukora vya vyiza erega buryo ubakoreye hanyuma gacuvuga uti jeyo karabaye ndigi imutoye iravuga ati niwagiye kurongora abandi uwo Sauli yapfuye gushika ku ngoma umwina w'ivyisi uramuteye Imana kujya twabivuze iyo ihanga ryagararije ntirikurikiza ingingo zayo irahana hariho rero ihanga igihugu cyari inzira bene Isirayeli Imana ikivuga ko itegereza kuzobahana barabahamereki hanyuma itegura yuko
bahanwa kandi ivyabo vyose bigacika umuvumo. Mugabo umwami Sawuli agiye abona intama nziza ibitungwa vyiza amafeza abonye utuntu twiza twose ntitumuvumo ndadutwaye ni gwanje. Niho Imana acivuga iti ndicujije kubona narimitse umwami Sawuli ngo abe umwami. Umwina gusa vyaramunaniye kwihangana imbere y'ibitungwa binuze, biramunanira kwihangana. Noneho uretse n'ivyo yaracumuye ikindi gicumuro, aza kwiha igikorwa kitari gwiwe. Yagize ubwoba bw'intambara, ararindira ko uza guhereza inkuka kwashika arabura, aca avuga ati reka nanje ndayihereze. Hajya rero ntimuze mukore, nico ituma Imana umwe wese irafise ingabirano yiwe. Jewe nimwabona ngiye guhereza ku altari, patiri niwe abijejwe. Ibyo ntibindi jewe sindimwe mbwira pati, muribuka igenda avuga ntabakoze Imana mwese musenge. Hariho abajejwe kwambaza Imana, nawe yagiye gukora ibyo atajejwe, Imana kiramukurako amaboko. Uwo Sawuli ikindi cyaha yakoze kuja guhanuza imizimu. Murumva hose yavuye mu nzira z'Imana, agiye guhanuza imizimu niho yarose message yanyuma iti wewe Imana aragukuye kwa maboko sefini. Yatashe zirayoye, Imana yari yaramuhoteye iteka imugira indongozi. Ikintu kimwe no basaba indongozi, nimwaba muzi yuko kaya kantu kari mwibwirizwa shingiro ngo tuzirikanye ivyo dutegerejwe imbere y'Imana. Nta murundi numwe atabivuze. None ko turi indongozi tuzi ivyo tutegerejwe imbere y'Imana, nitumenye ko turi responsable imbere y'Imana. Mumenye yuko iyo ucumuye uri indongozi, ihanga rirashobora guhahonera kubera wewe. Ihanga rirahahonera. Kandi urindiriye gusaba ikigongwe, Imana ikamara gufata ingingo ntiyisubirako. Hari uwundi mwami yitwa Dawudi. Uwo mwami Dawudi n'umwami rurangiranwa, yarakomeye n'Imana iramuhezagira. Mugabo ikintu cyambere cyamufashe ni icaha cyo gufata ibintu minenegwe. Gute abandi bagiye ku rugamba, aho kuja ku rugamba cyaguma yiwangawangira, ari hejuru ugasongera zabona umugore mwiza hajya hirya. Uwo mugore yari umugore w'umuofisiye yitwa Uri. Dawudi amubonye atujya mugore azi wanje, acara musambanya. Amusambanije, emwe Imana aratumye intumwe iti wamenje. Mugabo kubera yakoze igicumuro kibi, Imana yamubwiye ati ndaguha ibihano, ati ujya mugore w'abandi wamusambanije weho mu kinyegero, we wawe bazobasambanya ikibonana. Naho yasabye ikigongwe, uburuhiro umuhungu wiwe niwe yagiye gusambanya babagore biwe. Mwumve iryo bara uri umuntu w'indongozi. Iyo atabikinebwa akaja ku rugamba, ntiyari kwiyumvira ivyo kuja kuri abagore beza nababi. Umwami Dawudi yagize Imana ko igihe yafata umugambi wo kubakira ingoro Imana, Imana acivuga iti wewe nzoguhezagira, emwe kandi no mu muryango wawe ntazokwigera habura uzoba umutegetsi. Aramuhezagira amuha imigisha. Mugabo murumva yuko uburuhiro naho Imana vyari vyageze uko, uburuhiro yaramuhanye. Dawudi yarafashwe n'ikindi gicumuro cy'ubwishime, bimwe vyo kugaraga. Yabonye ati ngira mparura ingabo zanje je ndakomeye, ntiyigeze amenya ko Imana ari itsinda. Aca atagura kubona ko akomeye harura ingabo rero ngo yerekane ko ahambaye. Imana aramuhaye naho igihano, ho yamuhitishijemwe ibihano bitatu. Iti hitamwo, ndagutere akaranda kakumareke imisi amezi 3. Ati canke ndaguteza umwasi akwirukeko
gushika mpaka birege bishuhe ati canke ngutere ikigoyi ati toramwo rero icuhanwamwo kubera we yemera Imana cavuga ati nofumangwa mu maboko y'Imana. Mwibaza ko Imana yabihevye yamaze gufata ingingo. Ubu rero cimutera karanda hapfuye abantu 70,000 kubera igicumuro c'umurongozi umwe gusa. 20,000 vyapfuye. Bisigura yuko uri indongozi banza umenye icuri naho uzoba utwara gasata witago rigatoyi umenye ko ari wewe ujejwe gukorera ivyo vyiza bene gihugu muri ako gasata. Ibi mwigirisha gubwoko nigihe gisata gishobora wo kwimanyura badeje bakaba umuhutu n'umututsi n'umutwa. Igikomeye no guserukira abarundi bose ukamenya ko uri umusuku wabo. Ivyo kuvuga abahutu n'abatutsi n'abatwa nivyo vyagiye kwica igihugu aho hashobora ko umuntu afise ingabirano y'ukurongora neza ngo kubera ngo ari ubwoko tuzanye kigaba ico kigaba kikaca kiza kikonona vyose ihanga rikahanyaririrwa. Kandi mu bisanzwe indongozi itagira ubwoko itagira intara ntigira n'umuryango. Ibi nivyo vyadusubije inyuma. Nitumenye ko umurongozi sumukenyezi sumuhutu sumututsi sumutwa sumugabo umurongozi n'umurongozi ajejwe gukorera abene gihugu. Muga ibi bavuga urumva rero atabaye umuhutu none usanze abahutu bose atarumwa bishobora bigaba ugapfa kumuzana. Nabo mpora mubona ngira ministre atanameza ngaheza akabagiye. Kubera iki? Usanga bavuga izi ntara zitegeza kuronka ukarondera ubishoboye muri iyo ntara ukamubura. Mugabo kubera iyo ntara itegeza kuronka bagaca baguha ikigaba kigiye ngaho gicecica ibintu vyose. Ubwoko rero bumeze neza ko avyononye. Bajya muhora muca mukoma induru bakirukanwa hadaheze n'amezi agahe. Mamwanezere ko ari ubwoko mbega ko muvuga ubwoko nijyari ndabona umututsi agenda guha raporo abatutsi ati jewe rero narabaserukiye ndiko ndabaserukira neza ari kimwe yamenya ngiyireze rita birabaho. Ivyo vyose ndibuka Musenyeri yarakiri perezida wa Sena agiye kubaza ati tubaze yuko ivy'ubwoko twaguma tubiharura induru zavuze. Mugabo sindigera mbona abahutu bagize ikoraniro kaminuza ryo gutora ababaserukira. Sindabona abatutsi bagize ikoraniro rya kaminuza ryo gutora ababaserukira. Sindabona abatwa bagira ikoraniro kaminuza ngo batora ababaserukira. None kubera iki wemeza ngo araguserukira kandi ajeje gukorera abarundi bose aserukira wowe cyaserukira abarundi bose? Ibi byose nivyo bikorera rutera ubujuju nivyo bituma igihugu idatera imbere kuko competence umenga twarayihevye duca tuja mu by'ubwoko gusa. Nagira ndababwire ni mwamuri indongozi muzi cari c'Imana mumenye ko umuntu utegerezwa gukorera abene gihugu bose. Ntibisabwa rero kubura umuhutu cyari umututsi bisabwa kubura umuntu afise bya bindi 14. Iyo mbaje narinjeje nka communication naca ngenda nkavyandika neza kurya bahora baza kugura amaporotere bakagura ibi bintu 14 biranga indongozi dusomye mu ijambo ry'Imana bagacabona ifoto. Iyo foto igaca yitwa ifoto y'Imana iri hajya ikurereka tukaraba ko hari nababiri bokira kuko igihugu dukeneye yuko gitera imbere turafise ibikwiye vyose. Ujya mutama yavuze ngo tuyatuntu ngo nza ndacungira hagufi hajya naho nyene barancamwe umutama hari abandi bari barabaye nk'ifyisi hajya twirirwa turagwana nk'ifyisi umega zabonye aho intama yapfuye. Ubutare dufise ubutare bwishi n'ubu hari Ibuye naraye mbonye gigitangaza ngiraje kuripimisha iryo buye riteza ko ari rimwe ikintu. Ibuye risa n'urwatsi rutoto rikaba ribonerana neza ngiraje kuripimisha rimwe ikintu. Tuguma duhiga kuko nta kindi kizoteza imbere ndababwire tudakoresheje ritunga kama Imana yaduhaye. N'ubu bwenge dufise erega ubwenge nabwo nitunga kama Imana yaduhaye. Ubu bwenge izi nkomezi dufise n'iritunga kama riri kwisi. Hari hirivu gimbuka irivu turihingure naryo nyene rivemwo umwimbu w'uburimyi. Ubu butare nabwo nyene tubujeko murabe ko igihugu cy'u Burundi gishobora kunanirwa. Igikenewe
turi kumwe twese byose birashoboka kuko wowe niba ufise ubwenge bw'iki nanje mfise ubw'iki duteranirize hamwe ubwenge bwa twese muga ntagire usubira kwiyumvira kumva yuko akwiye kuba indongozi ngo atunge nayumve ko agiye kuba indongozi ahubwo atungisha abandi muze muritwaza ijambo ry'Imana indongozi y'ukuri yitwaza ijambo ry'Imana hari impanuro nyinshi mbere zirarengeje urugero ni nyinshi cyane nyinshi ku buryo twese twaba indongozi nziza kandi tuvuze indongozi nama ndabisubiramwo si indongozi ngo nabari abo bahembwa mu kiya ca leta ubu twara umugambwe n'indongozi nabone ko umugambwe wewe uteye imbere none wewe abo banywanyi bawe arabakene wewe unaniwe nabajya banywanyi bakeyi bo muri kajya ashira hamwe kawe uzoshobora wewe guteza imbere abarundi bose bananiwe no guteza imbere abanyamugambwe bawe wowe utwara ishengero mbwira ingene wowe indongozi udashoboye abanyeshengero bawe kubateza imbere association izi cooperative dufate association yataka cotisation ijya cotisation niyo guteza imbere igihugu abo mu masendika nabajije nti ko mpora mbona abakozi bakotiza ajya amahera noja kuyarondera no yatora ahari ngo noneho barayatwimye ngo warabagumuye ngo bu ntibagikotiza nimukotiza mu masendika kugira ngo umunsi mwagize greve muze muhembwe cyane nuko atamugambi bafise kugira greve kuko nasanze amahera bakotiza mu masendika ajejwe kuzohemba abakozi iyo bari muri greve nicajejwe none ndababajije ntikwigihe bagira amagreve mutigeze mubahemba ari he hajya amahera abamaze kunguka menshi twese twumva utwarishira hamwe wese yumve yuko ategerezwa kwihatira gukora ibikorwa bimuteza imbere gutyo n'ibyagenda uko kandi mwene ibi ni byiza jembo na nk'uyu munsi umwe kuzobahamagara ukunyere tugira umwiherero tufume tumaramwe iminsi ibiri ariko ataco tuhovayo tunovye erega gaha twese duteranye ivyiyumviro abanyamigambwe ndababona abanyamashengero ndababona abikorera ivyabo mu butunzi abagwizatunga ndababona n'indongozi zo muri leta zirahari none iki gitigiri conyene ko ndazi ko batoye abaserukira abandi igitigiri burya tugiye tukicara muri sare tubabaje tufe twiha iminsi 2 canke 3 tuzova dutoye ibarabara ryiza ntivyogenda neza hari havuze bati ni vyiza abandi nabo bati atogero tujane mu yindi barabara tutabona neza hariho ubona yuko tugiye hamwe twese tukagira ibarabara rimwe aba hahombeye kuko acavuga ngo mbe nihahegera amatora nzoja kugwana gute mvuga ivyo abandi bavuga kuko urabona kuno musi aravuga ngo je simvuga rumwe na leta yumviye nk'umuntu avuga ngo ntavuga rumwe n'abene gihugu kandi akagayagaya mu bantu ngo je simvuga rumwe na leta twumvise ko ari abene gihugu banyamigambwe muri ngaha ntimusubire kuvuga ngo simvuga rumwe na leta fumuvuga uti simvuga rumwe na Neva uko ariko atujana mu nzira idashika iyishika nayibonye ati nayibonye kiya kintu cyuko abantu hari kunegura gusa batigera bazana umuti caramugaje abantu maze iminsi numviriza abavuga ngo societe civile ngo ntiduharanira ngo ivyicaro vya politiki none ko mutavyiki ko mwebwe ari mwebwe mufise umwanya wo kwicara mukiyumvira ko ntarabona muza kumbwira muti ko habuze abadevize nabonye inzira reka ndayikuzanire plan strategique mwa muri ko mwiyumvira ibiki muvuga gusa ngo zana mugabo ntimwigera muvuga ngo ngakaga plan strategique je nagatoye bizogenda uko kunegura gusa Neva zaniki Neva duha amazi meza ukamenga hariya kwa gahungu Michel hariho uruntu runini rw'urobine ruca rukwiragiza amazi ava muri twebwe nyene ava muri twebwe ngo zaniki we niyihe plan strategique wanzaniye ngo jewe rero ngo ko ntari mu mugambwe uri ku butegetsi rero mvuge ko vyawunaniye ko taravuga ngo mwananiwe gutoza ikori wacu hari no mwarabivuga mwananiwe kudukoresha hariho uvuga ngo dushire ku kivi uraze ico kivi ariko aravuga ngira deje kuba deje sikivisha ngo dushire ku kivi ngira musitanteri oya ku kivi no kuva kwirigara tukaja gukora ibikorwa vy'amaboko kugira ngo tuhindure iyisi ibe itunge twese dutunganirwe none rero kuri uyu munsi
ndanezerewe ko ndabarose nyene kugira ngo tube turigishanya ariko tugume twese dufise kumuzirikanyi iri jambo yuko muri abakuru mutegerezwa kwihambirira ku gikorwa mujejwe umwe wese ukwiwe arico gituma bene gihugu bazoca bemera gutanga ikori kugira abahembe kubera namwe muzoba mwabaramiye Imana ibahezagire.